bakunze mwama mudukurikira mu ijambo ry'Imana mu nkunde tubifuriza umwaka mwiza w'imyaka w'ibihumbi 2018. Ijambo Imana yaduhaye muri uyu mwaka ni umwaka wo kwegera Imana cyane. Reka turabe ijambo riri mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 11 umurongo wa 6 handitswe ngo kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Mukundwa uri kuradukurikira, ndavuze ngo hari impera yo kurondera Imana. Uyu mwaka wo kurondera Imana cyane, ntuzucike intege mu gihe ibintu bitanyarutse nko kuvyifuza. Nkuko umukozi akora ntahembwa umunsi wa mbere, ntahembwa umunsi ugira kabiri, indwi zibiri zigahera, hari abahembwa iminsi 15 canke agahemberwa rimwe ukwezi kumwe. Ariko igihe impera ije, igihe impembo ishitse, uranezerwa, urahimbaga, ukumva uraruhutse, ukiyuha kuya kw'ivyo wari warushe, wari wakoze. Reka impera yawe ize. Impera ya mbere tuzi mu kwegera Imana ivuga ngo mwegera Imana nayo izobegera. Nta kintu twifuza atari kubona Imana muri iki gihe. Ariko kandi muri Zaburi ya 73 umurongo wa 28 haravuga ngo kwegera Imana kwambereye amahigwe, faveur, amahigwe, ivyiza. Ndavuze ngo mu kwegera Imana uronka impera y'ivyiza. Twatanze ijambo riri mu gitabo ca kabiri co ku Ngoma igice ca 34 gushika kuva ku murongo wa mbere gushika ku 8. Haravuga ngo nuko amaze imyaka 8 Yosiya agira umwete wo kurondera Imana ya sekuruza Dawidi. Urashobora kwibaza rero ngo kwegera Imana no kurondera Imana bihuriye hehe? No muri iki gice twasomye c'Abaheburayo ngo uwegera Imana akwiye kwizera kwiriho, ngo kuko impera abayirondera. Kwegera Imana no kurondera Imana birafatanye. Wegera iyo warondeye kandi urondera iyo wizeye kwiriho, kandi naho itaboneka ngo impera abayisabira mu mpisho izoguhera impera ahaboneka. Wihangane rero, hari impera mukundwa. Mu gusenga kwawe nkuko muri Matayo 6 handitswe, mu gusenga kwawe hari impera, mu gutanga kwawe hari impera, kandi no mu kwisonzesha kwawe hari impera. Uti none gutanga bihuriye he n'ivyo kwegera Imana? Mu gice ca 10 c'ivyakozwe n'intumwa, Korneliyo ari imbere y'Imana ariko arasenga, abwirwa ngo gusenga kwawe no gutanga kwawe no kugira ubuntu kwawe vyaduze bicutse imbere y'Imana, ngo ndatumwe kugira ngo ndakwarire nawe urondere Simoni Petero agusengere. Acaronka impera yo kuzura mpwemu yera, we nabo mu rugo rwiwe n'ababanyi be baje kumufasha kwakira abashitsi. Reka uhoraho aguhe impera mu buryo bwose witeze. Hari impera za faveur, hari impera z'uburyo, hari impera zo gukira ingwara, hari impera zo kuzura mpwemu yera, zo kuronka umutima mushasha, zo kubona Imana mu vyawe no mu bawe. Imana ibahezagire umwaka mwiza. Murakoze kudukurikira.